Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Nitaka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe inshuti banywanyi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru twabateguriye kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya 14/0 umwaka wa 2024 ndahere kuri bikuru ashimikiyeko. Ubutungane bwari bukwiye kwiyambika agashambara mu gukurikirana hamwe no guhana bwihanukiriye imbonera kure zasinzikaje ubuzima bw'umunyagihugu wo ku mutumba wa Gisovu zone Kiyenzi bikamuviramwo gusezera isi bivugwa n'umushingwamanza Yves Runyagu muza kumva muri ano makuru. Igiterwa c'amasaka yera kigiye kurimwa mu Burundi ngo kizogirira akamaro abanyagihugu nkuko vyemezwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi. Uwo mutegetsi agahamagarira abanyagihugu gukorana neza n'ishirahamwe rizokorera muri ico gisata hamwe no gutanga ubutaka bwabo. Turabafitiye n'ayavugwa mu mpunzi aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania babandanya gushira habona agatotezo bakorerwa biciye mu kubarandurira imirima ivyo babona ko biri mu ntumbero yo gushaka kubomora. Mugume hafi mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa duhana n'amakuru mu gisata c'intwaro mu biganiro vy'ukunoganza umugambi w'ubucuti bwo gufashanya hagati y'ihinguro ry'isukari Sosumo ryo mu Burundi na Sarai Group ryo mu gihugu ca Uganda. Iryo shirahamwe ryo muri Uganda rifise vyinshi ryasavye Sosumo harimo gushinga ihinguriro rishasha rigakora ribangabanganye n'iryahahora, ariko ikirangamisi bazokorerako kikaba kitigeze gishikirizwa. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Mwikete Aloyizi Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo yandikiye umukuru w'ibikoro vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu kuwa 8 Munyonyo umwaka uheze, yamubwiye umugambi wo kunagura gushira ku gihe no kugura Sosumo ugeze. Mu cegeranyo ciwe rero kubijanye n'ibiganiro abaserukira Sosumo bangiranye n'abaserukira Sarai Group yo muri Uganda bariko bararishanya na Sosumo kugira bikunde bakorere hamwe. Harimo ibibazo vya Sosumo n'inyishu za Sarai Group ku kibazo c'ukuntu Sarai Group yifuza gukorana na Sosumo. Abaserukira Sarai Group batanze inyishu ko bazoshinga ihinguriro rishasha ritanga umwimbu w'amatoni 3,500 ku munsi ninashobora kwagurwa ku buryo ritanga umwimbu w'amatoni 7,000 ku munsi. Iryo hinguriro nk'uko biri mu nyishu yatanzwe na Sarai Group rizoshingwa iruhande rijya riri hasanzwe, ariko ku bwa Sarai Group iryo hinguriro rishasha rimaze amezi 30 ryubatswe, iryahahora rizoca riba riraruhuriwe ariko rishobora kwikorwa ko umwanya urewe wose babishakiye. Vyongeye Sarai Group yamenyesheje ko iryo hinguriro ryahahora rishobora kunagurwa rikanahabwa ubuhinga bushobora gutuma ritanga umwimbu mwinshi ushoboka. Kuri izo nyishu za Sarai Group, Sosumo isa niyazazaniwe ku bijyanye n'ubuhinga buzokoreshwa kugira irya kijambere ihinguriro ryari hasanzwe n'ukuntu irya kera rizobandanya rikora mu gihe irishasha rizoba ritanguye gukora. Vyongeye abarongoye Sosumo berekanye ko guhagarika gukoresha ihinguriro rya kera barindiriye ko rikoreshwa bibaye ngombwa ko bari guhomba amafaranga menshi iyo bayakoreshejwe mu kurigira irya kijambere. Naho mu rugendo abaserukira Sosumo bahavuye bagira muri Uganda ku magenekerezo ya 14 na 15 bavuga ko bahavuye bashira hamwe ikirangamisi cyo gukorera hamwe hagati y'izo mpande zibiri nticyashinzwe. Elvis niyo mwongere tubandanirize mu bijanye n'imigenderanire. Umuryango w'ubutunzi w'ibihugu vyo muri Afrika yo hagati CEEAC uvuga ko uhagaritswe umutima n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Mu itangazo wasohoye ku igenekerezo rya 12/0 uyu mwaka uhamagarira ivyo bihugu byompi gushira imbere ibiganiro kugira bitorere inyishu ingorane zavyo. Ni inkuru ya Dani Claire iratwumva. Umugwi uhagarariye umuryango w'ibihugu bihuriye ku butunzi
bihuzi vyo muri Afrika yo hagati CAC umenyesha ko uhagaritswe umutima n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuva aho Burundi bufatira ingingo yo kugana imipaka yose ibihuza n'igihugu c'u Rwanda. Mwitangazo iyo mugwi washize ahabona igenekerezo rya 12 Nzero uyu mwaka uvuga ko witeguye gufasha uko bishoboka kose kugira icyuka kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri gihere. Uyo mugwi uvuga kandi ko wifuza gushira icizere cyawo kuri ivyo bihugu bibiri bisanzwe bisangiye byinshi harimo kahise aho bitumbereye uko abanyagihugu baho babayeho nuko bisanzwe bihurira mu twigoro dutandukanye two mu karere birimwo. Uyo mugwi wa CAC urasaba ibindi bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano yo gukorana n'ivyo bihugu gufasha kugira imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda igaruke. Uwo mugwi wanasavye kandi ko u Burundi n'u Rwanda vyo kwigumya bigatekana kandi bikanashira imbere inzira zo gutorera inyishu ibibazo bidaciye mu ngimba. Dani Claire iratwumva nyuma karuko gato turabananya n'amakuru twabateguriye kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. RPA Mu gisata c'agatekazi na muntu mwavyumvise mu ncamake imbonera kure zagirizwa urupfu rw'umunyagihugu wo ku mutumba Gisovu zone Kiyenzi muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura zari zikwiye gukurikiranwa zikongera zigacirwa urubanza n'ubutungane. Ivyo bikaba bivugwa n'umushingwa manza Yves Runyagu kubw'uyo aharanira agateka kazi na muntu. Birababaje kubona ibintu nk'ivyo bishika ariko ababijejwe ntihagire ico bakora. Kurikira umushingwa manza Yves Runyagu. Twavuga kuri iyo nyifato y'imbonera kure zakubise umunyagihugu Rodrigue yakoze agahava bimuviramo kwitaba Imana nuko ubwa mbere ho ari nyifato mbi ariko idatangaje kubera ko ibintu nk'ivyo bimaze kuba nk'umugenzo aho hari abantu umengo basa n'abari hejuru y'amategeko kandi ukabona babikora igipolisi inzego z'umutekano muri rusangi zirorera ntihagire ico zikora niyo zironse amakuru y'ivyabaye. Ivyo rero birababaje cane kubera ko bisa naho ari usasira vikibi kandi bitari bikwiye kubuko hari inyifato mbi zihanwa n'amategeko kandi amategeko ategerezwa kurengera abantu bose ari hejuru ya byose. Umuntu yaba mu mugambwe muri uyu canke uriya canke atawubamwe uwo ari wese yarakwiye gukingirwa kandi amategeko nico kintu ca mbere gikingira abantu hanyuma hakabaho n'abashira mu ngiro. Rero ico twosaba rero ubu nuko abo bantu bakoze ivyo bintu bohagarikwa bagakurikiranwa hagakora amatohoza meza ataho yegamiye uwo kwagirwa n'icaha akagihanirwa. Inzego z'umutekano nazo zikebuke bamenye ko abantu bose bangana bagerageza gukora kinyamwuga bafasha abantu bose bakingire bose. Twibaza ko ariho igihugu gishobora kuba igihugu koko abantu bakakibamwe bumva ko umwe wese atekaniwe. Rodrigue irakoze umunywanyi w'umugambwe CNL yacikanye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turasozera bivuye ku mahiri yakubiswe n'imbonera kure zo ku mutumba wa Gisovu hari kuwa mbere Nzero uyu mwaka wa 2024. Tukiri ngaho nyene mu gisata c'agatekazi na muntu ishirahamwe ESDDH riharanira agateka kabaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi riratera ivyatsi inyifato y'urongo yibohero rikuru rya Mpimba yahonyanze amategeko agenga abanyororo aho yankiye umutama Leonidas Nyandwi kuja kwivuza kandi akiswe n'amagara. Feliciano iri imbere havuga ko itegeko rigenga abanyororo ribarekurira kuja kwivuza hagasaba ubujejwe ibohero rikuru rya Mpimba kureka kwirengagiza no guhonyanga amategeko agenga abapfungwa maze areka uwo mutama w'imyaka irenga 70 aje kwivuza. Kurikira Feliciano iri imbere ajejwe kumenyesha amakuru mwishirahamwe ESDDH. Ishirahamwe ESDDH risubiye guhaguruka n'agahinda kenshi aho yumvitiye bunyango ry'amategeko na cyane rigenga abanyororo ryo kubabuza kuja kwivuza kandi ari uburenganzira bwabo. Mu ngingo yayo ya 33 itegeko nimero 1 agakwego 24 ryo kuwa 14 kwezi kwa 12 mu 2017 rigenga abanyororo rirabarekurira kwivuza naho atoba aronse umuganga amukiza mwibohero indani ararikuriwe kuja kwivuza hanze. Ivyo nivyo vyavutse kuri Leonidas Nyandwi. Ivyo uraje ivyashikiye Leonidas Nyandwi kuri uyu wa kane mwijoro isaha 3 aho umuyobozi w'ibohero rikuru rya Bujumbura yamusanga indani aza kumutuka aho yibereye yari ndembe amubwira ngo navuga ukuntu vyiwe vyashitse ku maradiyo byerekana neza yuko umuyobozi mukuru w'ibohero rya Mpimba yaretse kumurungika kwivuza nkana
Feliciano iri imbere havuga ko iyo ngendo y'abategetsi bajejwe amabohero ikwiye gukurikiranirwa hafi ku neza y'abanyororo, aho yagiriye ko atanga uburorero bw'abapfungwa bagiye barasiga ubuzima mu mabohero bivuye ku bubisha bw'abayarongoye. Dusubire dukurikire Feliciano iri imbere. Imyaka iheze nko witwa Deo Bigirimana, umukomiseri atwara ibohero rya Mpimba, benshi bari bazi ku izina rya Rutwe, nawe nyine ivyo yabikora, arabuza abantu benshi kuja kwivuza, ariko bakabikora babanje gucagura abantu bagwaye. Ni naho abantu bamwe bahasize ubuzima, nk'uwitwa Jean Claude Nduwayezu baramwangiye kuja kwivuza, aruhuka ahasize ubuzima. Uwitwa Jacques Mpozagara nabo nyene yarahasize ubuzima. Mwibohero rikuru rya Ngozi, uwitwa Andre Ndagijimana nawe nyene vyagenze uko, bakabarungika ku kanyuma kwera babonye batagikira, baca gupfira mwibohero cyangwa bamwe bagapfira no mu nzira nk'uko byashyize kuri bamwe muri abo mvuze. Uyu muyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba uyu munsi ariko arahagararira ikibi, ntataniye n'uwamuteye ubwo bugwayi, kuko kutamurekura ngo aje kwa muganga nta kitatwemeza ko nawe atagamije ko Leonidas Nyandwi batazira kiguru nawe asega ubuzima muri iryo bohero. Uretse ko n'imyaka yari myinshi, umutama w'imyaka 71 yari umuntu wo kubungabunga, kuko uyu munsi imyaka yiwe yamutuma kubaho atekanye atari karahohoterwa. Rero umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba amurikura bakamujana kwa muganga, kuko ibizokurikira hamwe yohasiga ubuzima bamenye yuko irya bohero si igihugu kitagira amategeko, n'umunyororo afite amategeko amugenga. Kuko muganga yamurungitse yavuze yuko ateza kuja muri hôpital militaire cyangwa mu bitaro Semuseka aho bamwopera. Uyu munsi umwanda mukuru n'umwanda muto byose bisigaye bica hamwe, mugabo abo bantu bakabirenza ku ruhu rw'amazi bakaryama bagasinzira, ubwo n'ububisha butagira izina, kandi umunsi tutazi bazogera igihe bakabibazwa. Abo bantu bokurikiranwa ahubwo guhera kuwa muhohoteye komiseri Mpozenzi gushika kuyoboye ibohero rikuru rya Mpimba uyu munsi. Ibi Feliciano iri imbere abishikirije inyuma yaho umutama Leonidas Nyandwi haburijwe kuja kwivuza indwara yatewe n'ihohoterwa yakorewe n'uwararongoye igipolisi c'Inyamiramabi mu ntara ya Gitega mu mwaka wa 2017. Dutandukira igisata c'intwaro, ibwirizwa ntirishobora gusubirirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu canke ry'umushikiranganje mu gihe bikozwe uko amategeko abaho nyanzwe. Ivyo bishikirizwa n'umushingwamanza Vital Nshimirimana, uwo asanzwe haranira agateka kazina muntu, asigura ko ibiriko birakogwa ku bijanye n'amatongo agera ku mahegitari 160 yo muri site Gasenyi Nyakabondo ari kugira abanyagihugu beneyo. Umushingwamanza Vital Nshimirimana: mu Burundi cyo kimwe no mu bindi bihugu byinshi hariho ibwirizwa shingiro, hakabaho amabwirizwa, hakongera hakabaho amategeko, hakabaho amategeko nshikiranganje, hakabaho n'ingingo zishikirizwa n'abajejwe intwaro canke abajejwe ubuzi mu gutanga intumbero ngene akazi canke ibintu bitandukanye bitunganywa. Hanyuma rero ivyo byose bitegerezwa kuba bifise ukuntu byubahana kimwe ngene gikurira ikindi. Nico gituma rero ibwirizwa ridashobora gusubirirwa n'itegeko ry'umushikiranganje canke itegeko rishinzwe n'umukuru w'igihugu. Ibwirizwa rero iyo ryatowe n'abashinga amateka riba rifise igihagararo gikomeye cyane, ku buryo kugira ngo ushobore kurihindura utegerezwa kuja guca muri iyo nzira waciyemo bwa mbere kugira ngo uronke ibwirizwa nkaryo. Kubirerekeye rero aya matongo yo ngaha mu Gasenyi Nyakabondo, biragaragara yuko ayo matongo yarakingiwe n'itegeko bwirizwa ryo mu 1992. Ico gihe rero gituma ryari itegeko bwirizwa ni kubera nta nama nshinga amateka yariho gushinge amategeko, arico gituma umukuru w'igihugu yari afise ububasha bwo gushinga itegeko bwirizwa rifise urugero rumwe, igihagararo kimwe n'ibwirizwa. Rero kubona iryo tegeko bwirizwa riza gusubirirwa n'itegeko dekret yo muri 2016 ni ibintu bidakunda na gatoya, uburenze amategeko, kubera yuko ibwirizwa ntiryoshobora gusubirirwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Hanyuma rero yuko uno munsi baza kwambura abanyagihugu,
twovyita kubambura bakurikije iyo nzira ya hafi itizwe n'abajejwe guserukira abanyagihugu, abajejwe gushinga amategeko aribo bashinga amateka. Izi ngingo ni ingingo zinyuranywe n'amategeko Burundi bukoresha. Umushingwamanza Vital Nshimirimana aributsa leta y'u Burundi ko abo bene amatongo bategereza kuba bararonkejwe imizibukiro imbere yuko baza kuhubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu nk'uko biri mu mategeko. Akongera akibutsa abo banyagihugu barenganijwe ko bashobora kwitura ubutungane. N'ubunyene dusubire twumvirize umushingwamanza Vital Nshimirimana. Hanyuma bitaye ko kuvyerekeye umuzibukiro nk'uko ibwirizwa shingiro cyo mu Burundi bivuga, mbere amabwirizwa shingiro yagiye arashingwa menshi kuva muri 1992 aguma agaruka ashimangira yuko umurundi wese afise uburenganzira bwo gukoresha itongo ryiwe, hanyuma iyo bikenewe yuko ajyakwa kubera ibikorwa by'iterambere rusangi. Muri ico gihe intwaro leta y'u Burundi itegerezwa kumuha umuzibukiro uhwanye n'agaciro c'ico ahomvye, kandi uwo muzibukiro ugaterezwa gutangwa imbere yuko ivyo bikorwa bitangura. Hanyuma rero uno munsi nta kintu na kimwe leta y'u Burundi yo kwitwaza kugira ngo izimbe abo banyagihugu bo mu Gasenyi Nyakabondo bakoresheje amategeko bishingiye inyuma mu ntumbero yo kugira ngo babahe intica ntikize, canke ni nk'uko badashobora kubikora batagishije inama bene byo ngo babahamagare babagisha inama barabe yuko abantu umwe wese watwawe itongo cyangwa igice cy'itongo yuko ahari canke yaserukiwe canke yuko yaronse ico yaterezwa guhabwa nk'umuzibukiro. Leta y'u Burundi rero akwiye kwiga kino kibazo c'abanyagihugu kuko n'akarenganyo kagaragara n'akarenganyo keruye. Hanyuma hamwe leta y'u Burundi tobikora, abanyagihugu bashobora kwitura amasentare bahereye kuri sentare ikimanza za leta, kuko hazoba ari kuraba ingene leta yafashe ingingo zinyuranye n'amategeko hanyuma ikazishira mu ngiro, hanyuma bikavamwo kunyaga abanyagihugu. Hanyuma abanyagihugu hamwe babonye yuko ubutungane bwo mu Burundi butariko burabashimisha, bashobora kwitura amasentare mpuzamakungu bahereye kuri komisiyo ya Afrika yerekeye agateka kazina muntu, aho boshobora kwitwarira leta y'u Burundi yuko yabanyaze. Ni nkuko bashobora no kwitura isentare ya Afrika y'ubuseruko nayo nyene ikabigira ubwo rubanza. Bene amatongo yo muri site Gasenyi Nyakabondo babandanya gusaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubatunganiriza kuko haheze imyaka 14 barindiriye kuronswa imizibukiro, ariko amaso akaba yaheze mu nzira. Ari naco gituma basaba ko amatongo yabo yotunganywa neza bagaheza bakubaka amazu leta izobategeka kubaka. Mu bijanye n'ubutunzi, igiterwa c'amasaka yera gishobora kwinjiriza amafaranga menshi abarimyi gusumba ikawa n'icayi hamwe cotangura kurimwa mu Burundi, kuko bimenyeshwa na Prosper Dodiko, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Ishirahamwe Jitimat ryo mu gihugu ca Indonesia rigiye kuza kurima igiterwa c'amasaka yera rizoteza imbere abanyagihugu haba mu mafaranga canke mu vyo bafungura. Abanyagihugu ariko bagasabwa kuzotanga amatongo yabo, aho iryo shirahamwe rizoba ryahisemwo kurima no guhingura ico giterwa mu gihe leta atamatongo yobi hafise. Ni nkuru twateguriwe na Emile Nibasumba. Ishirahamwe Jitmat ryamuka mu gihugu ca Indonesia rigiye gushinga mu Burundi ihinguriro ry'igiterwa c'amasaka yera. Ico giterwa ariko kikaba kitari gisanzwe kirimwa mu Burundi, ariko ngo bazokorana n'abarimyi kugira ngo ico giterwa gikwiragizwe mu gihugu, ndetse abazoba barimye ayo masaka yera ngo bazohatorera koyoko, kuko iryo shirahamwe rizobashorera kandi ku giciro gitubutse gusumba ikawa canke icayi. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Dodiko Prosper ati sukungukira mu masaka gusa, ahubwo no mu mababi n'igishakashaka harimwe inyungu. Abarimyi bazokorana, bazobaha imbuto, babahe ifumbire, kandi bongere babakurikirane, bongere bashiremo n'amazi mwe twita irrigation. Hama rero tumaze kubaka ibiharuro twaciye dusanga bavuga yuko ku hegitari biteze umwimbu ushikana itoni 4. Hama mu kugura abazoba bitabiriye uwo mugambi ikiro kimwe bazotanga 3,000 c'amasaka.
si n'ivyo gusa amababi ushizeko na kiriya gitumbatumba byose bazobigura kugira ngo babihingure ikiro kimwe bakazokigura 1000. Umushikiranganji Dodico Prosper agasaba ariko abanyengozi na Muyinga ahazotangurira uwo mugambi kwitegurira kuzotanga ahazokorerwa ibikorwa vy'iryo shirahamwe mu gihe leta itobihafise amatongo. Abanyengozi barabizi n'abimuyinga na cyane cyane abo muri mare ya Nyamuswaga murazi ko mwaganiriye. Ubu rero tukaba tugomba rero yuko tuzotunganya inama vyihutirwa kugira ngo abene gihugu baba aho amatongo ari tubasigurire uwo mugambi kugira ngo koko uwo mugambi turabe ko wosahiriza. Hariho izine hagaca haba n'ubuhinga bwo kuvomera hakabaca haba n'ubuhinga bwo kurima dukoresha amamashini mwe twita amatrakteri. Murumva yuko bazoyarimisha kandi natwebwe bikenewe tukayikorako. Ivyo umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi akaba yabishikirije mu nama umukuru w'igihugu yagiranye n'aborozi b'ingurube mu ntara ya Gitega n'ishirahamwe Jitmat rikaba risanzwe rikorera mu bihugu vya Indonesia n'Ubuganda. Emile Nibasumba mu vy'imibano ibikorwa bimaze imisi byarahungabanye ku miryango ikoresha umuyaga nkuba mu gisagara ca Ngozi biterwa n'icikagurika ry'umuyaga nkuba rihamaze igihe ariko kuva ku munsi wa kaneho ibintu bikaba byarunyutse. Ababishoboye rero bakoresha imoteri zitanga umuriro ico bita groupe hydrogène mu kinyamazuru kugira babandanye kwiyungunganya, ariko nabo nyene bamenyesha ko atakinini bunguka. Eheke niyo nzima adushikane aho mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu banyagihugu mu makartier atandukanye agize igisagara ca Ngozi baganire na RPA bavuga ko barajwe ishinga n'ibura ry'umuyaga nkuba rimaze igihe kitari gito gibonekeza. Iyo muri udacitse mu gitondo ugenda ku mugoroba nk'uko bivugwa n'umunyagihugu. Amatara y'Ingozi uvuga ngo bicika ryaca ntiryari muri rusangi acika mu gitondo no ku mugoroba n'igihe cyose imvura iguye kenshi acika bimaze igihe kirekire rwose uno munsi festival ubu mu cyari gusanga yaragahengo. Abanyagihugu bati biri mu bihungabanya ibikorwa vyacu. Abo nabo bakaba arabasanzwe bakoresha umuyaga nkuba nko gusimya imyumbati, ibigori, umuceri, abasudira ivyuma, abakora akazi ko ku mwana kudandaza amata. Abatari bake muri abanyagihugu bamwe bavuga ko baca bikora kutumoteri dutanga umuyaga nkuba dukoresheje igitoro. Ivyo navyo bikaba bibatwara uburyo bwinshi bw'amafaranga bwari gutunga imiryango yabo na rijya n'igitoro bakoresha gisanzwe kinagoye kuronka. Mw'ishirahamwe Regidezo mu karere ku buraruko bavuga yuko bituma nuko igisagara cagutse nayo bakenera umuriro bakaba ari benshi. Ivyo abanyagihugu babona ko ari ingorane z'ibikoresho vy'iryo shirahamwe. Masho batubwira bavuga gusa ko ari mu gisagara cagutse abakenera mu mwanya muri iki gihe mu benshi ibikoresho navyo bakoresha n'ibyo byinshi ntibikurikirana byo bigwizwe bikari gukoresha byabo bishaje bidasubirizwa. Bagasaba nyabona Regidezo gutebuka gusubiza ibintu mu buryo na rijya muri ico gisagara harangurirwamwo urudandazwa rukomeye n'ubuzi bwinshi bukenera umuyaga nkuba. Tubabwire inkuru ya nyuma hijanye n'impunzi imbere yuko duhana agahindukira. Abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu kibanyi ca Tanzania barahagaritswe umutima n'imirima yabo igumirandurwa bitegetswe n'abarongo iyo kambi. Ibintu bikaba biruko mu gihe ishirahamwe HCE hagitaho impunzi rimenyesha ko ataburyo bukwiye rifise bwo gufasha impunzi z'abarundi mu karere. Abo barundi b'impunzi bari muri Tanzania bakabona ko ari inzira yo kubomora ibandanya. N'iyi nkuru tuyibaza Dani Claire iratwumva. Ivyo biterwa biri mu mirima y'impunzi z'abarundi aho muri iyo kambi ya Nyarugusu biriko biratemwa kuva mu ntango z'inondwi. Isoko ryacu muri iyo kambi rimenyesha ko batangazwa no kubona batema bakuza ko mu gihe babujijwe gusa kurima ibiterwa biduga bija hejuru n'ibitoki n'ibigori. Bari batujije gutera ibiterwa biduga hejuru nk'ibigori yego n'ibyo bitoke n'amasaka n'ibindi. Mugabo rero ikintu cyaje gitangaza ivyo bijumba nayo nk'ibijumba birakura kwanza nk'abasungusungu bavuga bati mu itegeko bahabwa itegeko ry'uko uhereye ku bigori ibiharage nta kintu bakeneye kubona gitewe mu nkambi nta na kimwe. None cyo bibaza nk'ibyo bintu ni ukuvuga rero ibiharage nabyo bakorako ivyo bijumba byabaye imboneka rimwe twahora turi mu tujumbu rero nashima n'ivyo baje barabiranduye ibijumba vyari bwere zatewe mu kwezi kwa mbere. Izo mpunzi z'abarundi zimenyesha ko zidatahura iyo ngendo yo kubatoteza bakorerwa muri ico gihugu ca Tanzania. Uravye rero sinzi kari uguhimiriza sinzi siguro nobiha ni ukutwankiriza nyene
abo barundi bahungiye muri ico gihugu bamenyesha ko bibabaje kubona barandurirwa imirima yo bafasha mu gihe n'ishirahamwe HCR ryitaho impunzi rimenyesha ko ata buryo rifise bwo gufasha impunzi z'abarundi bari muri kano karere. Ni hano rero hagarukiye amakuru yo kuri rigenekerezo rya 14/0 umwaka wa 2024 ngire ko ndabashimira mwebwe mwariko murayumviriza habe twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene bakoze kuri mikro yari Emmanuel Ninge ko musozere neza uno munsi w'Imana muroranirwe mu banyu no mu byanyu.